nitwa Barandereka Isidore. Navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 957. Urumva ariko ko imyaka ndayifise atari mike. Hanyuma jewe ndafise umuryango, ndafise abana 8. Abana 8 rero bose narasohoye 7, ubu nsigaranye n'umwana umwe nibo mfise, ariko mugana we nyene ariko aragera mu bigero by'uko ashobora gusohoka, kandi ntibingora cyane kuko ni ibintu tumenyereye gusohora umwana. Hanyuma narize umwaka wa 6 niho nagarukiye, aho hari nko mu 1970 niho naheza mu wa 6 abantu ndataha ndava mu ishure ntangura gukora umwuga wo kubaka amazu. Hanyuma harageze igihe aho haba umugwi w'abatamvyi ku ikomine, hamaroje ndawujamwo kubera nari narize gucuraranga, nkaza ndabacurarangira. Rero narakoresha icuma kijya bita akorodeo, cyo nakoresha. Hama kandi uwo mugwi warahavuye uratera imbere, uraba umugwi userukira komine, iyi komine nyene ya Giheta. Uwo mugwi uraba uwa mbere gushika naho uja mu ntara ya Gitega, gushika naho dusanga ari korale iserukira province ya Gitega i Bujumbura. Hanyuma twebwe rero uwo mugwi narimwo twarahavuye turiyumvira ikintu twogira gishobora gufasha nk'abantu. Nuko twatamba, burya mu gutamba harimo n'amajambo usanga harimo impanuro. Hanyuma turiyumvira ikintu twashobora kugira za turakinira abantu. Hanyuma turatora uburyo bwo kugira ngo tugire ikiganiro kijya bita théâtre. Twaza turakinira abantu. Harageze igihe rero aho bava baradushima, abo kuri radio baca bashaka kugira ngo dukore ibiganiro za turacisha mu radio kugira ngo bamwe bo ku mutumba twahora tuvyereka n'abandi babibone mu gihugu cose. Hanyuma aho rero uwo mugwi mu kugira ubeho rero wabaye mu 1984 niho rero uwo mugwi ninde watangura. Hama uwo mugwi warakunzwe cyane n'abantu. Hama uwo mugwi baca baguma bawushira imbere kugira ngo abantu bumve impanuro. Mbere byinshi byaragiye birafasha abantu gose. Gacu usanga hariho nk'umuntu yagira ari nk'umuntu yagira aje kwiba igitoki, agaca araba nk'ikino twarigize gukina, umuntu agiye kwiba igitoki bagaca bamufata akamererwa nabi. Uwarafise aho gatima rero yagira yibe igitoki kuri uwo muzi, gacu usanga aciye abivamwo yibutse ico gikino. N'ibindi byinshi rero byagiye biraba. Hama gushika uno munsi rero ndacari muri uwo mugwi wa ninde. Kuva mu 1984 gushika uno munsi ndacariyo. Hanyuma uwo mugwi rero nibaza yuko ata muntu ariho ashobora kumva ko abanyagihugu barawushima cyane. Umugwi wa ninde igihe ubereyeho baravuga yuko twitwa intarima, bakavuga yuko abantu bari mu mugwi wa ninde hari abantu ngira ngo bari yasagaje kuvuga yuko nyene twatora basuma kuko ntibabona ko turima. Kubera iki? Ubwa mbere uko twari turima byahavuye bica bihinduka. Twari tubona yuko tuza kuronka ikiganiro ari uko turiko turatembera mu bantu kugira ngo abariho turonka ico kiganiro. Mbere ndetse tugwe twari tumaze kurekurirwa yuko nk'ahantu
bariko baranywa nk'urumogi uri umukinyi wa Ninde ugashobora kujayo ugashobora kuhaba hagize nk'abapolisi baza gufata nk'abo bariko baranywa urumogi wowe rero uri umukinyi wa Ninde kuko aho dukorera abapolisi bahari baba batuzi ntabwo bashobora kudufata kuko turiko turarondera zijya mvugo zabo kugira ngo nihaba hariho abantu bariko baranywa nk'urumogi canke kanyanga canke ibiki dufite imvugo zabo tuzifite natwe tuzimenye kugira ngo byorohere abapolisi bavyumve bumve ingene bazoshobora gufata abo bantu kandi byaragiye biraba gushika naho uca usanga biborohera urumva byaba birimwo impanuro tukatwerekana rero n'ukuntu abo bantu baca bamererwa nabi ico gihe rero ntambamye rero zari zihari yose izindi nk'ubu duciye nk'ahantu hari abanywara umugi canke ahantu banywa kanyanga wowe uhaciye baragomba kugukubita ngo uje kubaraba ivyo bariko baragira izo zarabaye intambamyi zimwe zikomeye kandi byarigeze no kuba aho umuntu nyene ashobora gukubitwa izo rero zarabaye intambamyi nibaza yuko bahavuye baradushigikira twebwe hamwe ari nk'umuntu yoba agomba kugira ngo atumerere nabi ngo nuko twariko turaraba ibyo bariko baragira hamwe uca usanga babacuvya bakababwira bati abo hari igikorwa bariko barakora kandi gifise akamaro izo nizo ntambamye twagiye turonka abantu bo mu kibano bashobora kuvuga yuko nigeze kuvuga yuko bavuga yuko turi intarimo ariko mugabo ntibahave ngo babone ico turiko turarondera kugira ngo duhinyanyure abantu bameze bene gutyo nibyo turiko turarondera ariko kenshi baragiye barabitegera baragenda barabyumva yuko bifise akamaro gushika ubu mugabo nta bihari umuntu ariko aragira nk'ibintu ari nk'ugomba gukubitana n'uwundi hakaza nk'umukinyi wa Ninde akashika bacavuga ngo ngo ntimubona ngo mushishikare muza murashwana ngo mukanya ngo muzoca muvyumva mu radio baje usanga rero hariho abaciye babireka rero kugira ngo ntibaze bavyumve mu radio yuko bamye bagira ibintu vy'inabi nka bene izo ico byahinduye navuze yuko nk'umuntu yagiragira ibintu bibi yaca biheba gaca bivamwo ico nico cagiye kirabihindura rero hariho byinshi twagenda turagira nk'ubu gaca usanga nk'umuntu aragiye nk'ahantu tuvuge nk'abijya bavuga bo twarigeze kugira nk'ikino kimwe aho umugabo yashobora kuba afise umugore akaba yiyumvira ati ibyo ari byo byose umugore we wanje mpora numva bavuga yuko akunda kuyerera arenga ibigo uwo mugabo rero ikintu yagize yaragiye ku mahanga hanyuma harageze igihe ahabwira umugore ko agiye ku mahanga hanyuma caragaruka ku mugoroba caragaruka acasanga bimwe bavuga nivyo acasanga wa mugore ari kumwe n'umuntu w'umugabo ivyo rero ndibaza rero ntivyamworoheye abavyumvise rero kandi bari bafise agatima kuko nabo nyene baba bameze gutyo baca bavuga bati bwabo ndivyo nukubireka kuko naho yavuze ngo agiye ahanaka hari n'ahacagaruka ugaca usanga rero hariho ibintu bigiye birahindagura mu migenzo y'abantu iyo migenzo mibi ugaca usanga hari ibyo bahinduye ibyo nibyo byagiye birafasha abantu muri ibyo biganiro mu by'ukuri ukuntu nko mu bikorwa by'iwacu dukora by'uwo mugwi turimwo yego agasabuni karashobora kuboneka ariko rero urumva hari ikintu cahindutse hari ibyo umuntu yahora akora muhira ugaca usanga ubu ntakibikora ugaca usanga rero hariho ibintu byahindutse atari vyiza nk'ubu nk'ikintu novuga nk'ubu urashobora gusanga nk'abantu bavuga bati ujya muntu n'umukinyi wa Ninde ariko ugaca usanga uko bari bazi uwo mukinyi wa Ninde ugaca usanga siko biri ugaca usanga abantu bakavuga bati umukinyi wa Ninde ibyo ari byo byose ntashobora kugenda n'amaguru teza kuba afise icuma agenderako
ariko ugaca usanga siko biri. Kubera iki? Kubera agashahara usanga ari akantu kintica ntikize, muga twebwe tugashima kubibandanya tubigira kubera tuzi ico biba biriko birafasha abantu mu mibereho y'abanyagihugu. Twebwe umenga ntabyo umuntu yoshobora kugira, kuko umenga turetse gukina vya bintu nyene birimo za mpanuro, umenga hariho abantu twoba turoshe, umenga hariho abantu twoba dutaye mu kaga, kuko burya mu bantu hama y'impanuro. Twebwe natwe turafise impanuro twama dutanga, naho ako kantu kaba kangana gutyo tukakira uko, muga tugashima ukuntu abantu benshi bagenda barikebuka. Ivyo nivyo dushima. Hanyuma ugaca usanga rero ntitwoshobora guhagarika umuntu yoguma abandanya agira uko nyene, byaba ari byashoboka, mugabo urumva boravye akandi kantu bashobora kongera ko bati bajya abantu barafise ikintu c'akamaro. Aho niho turi. Hampande ya Ninde navuze yuko ibyo twahora dukora ubu tutabikora. Ubu nugufata isuka umuntu akarima, ariko mugabo uko kurima kuca kuba umwanya muto, kuko tuca tuguma twihatira cyane cyane muri ivyo bikino tuba turiko turakina, tuzi yuko bifitira akamaro abantu, kandi bakaba hamwe twovuga yuko turetse abantu boca kurwa hasi bagaca basekeza ubwamo bati kubera iki abantu baretse ivyo ibintu bitunezera kandi birimo n'impanuro. Tugero tujya makwibanga uko nyene, ariko ndibaza nkamwebwe ndibaza murambona, none mumbona, none nimuzi umuntu aba afise ibintu neza, aba ari mu bintu biba bimufitiye akamaro mu buzima, yuko ni mu ruhango usanga hayagayaga. Mbo ikintu toshobora gukina muri Ninde ni ibintu tuvuge hariho igikino twoshobora gukina ugaca usanga ntidushobora kugikina. Urabona hariho nk'ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati nk'abantu bariko baragwana, urabona abantu bariko baragwana barashobora gukubitana bakicana, none nk'ubu bakubitanye ugasanga umuntu arakubise nk'igikoni nk'umuntu hamwe acapfa, urumva nk'ibyo ntidushobora kubikina. Dushobora kubivuga mu mvugo gusa yuko naka yishe naka, ibyo nibyo dushobora kugira byo, mugabo kugira mu nkoro, urumva ibyo ntibyoshoboka. Impanuro ushobora gutanga kugwaruka, bona yuko nka twebwe turiko turakura, yuko bohurumbira cyane kugira ngo baje muri uwo mugwi, baje muri uwo muhari, muri ico gikino ca Ninde bakakijamwo, kuko kirafise impanuro, kuko nabo nyene birabafasha. Nico gituma rero mbona yuko boshobora kuja muri uwo mugwi. Ndabashimiye ku buryo mwiyumviriye kugira ngo muze kutubaza ibintu twifuza, ibintu ukuntu tumeze, hama namwe ndibaza murafise namwebwe ico mushobora kubivugako, mukabona ikintu coshobora kuba kitubereye ico arico. Tugira amahoro.